Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ahajije kuganira n'abarundi badasanzwe kuko bari abarundi bamwe bamwigishije canke abandi yigishije canke biganye mu ishure kaminuza ryo kwinonora imitsi bita IEPS. Urumva yarari mu kibanza kidasanzwe, mwabonye yuko banamaranye n'igihe kitari gitonya, bakaba rero baganiriye kuvyerekeranye n'umwuga wo kunonora imitsi ngaha mu Burundi. Mukamuzi yuko ari kimwe ni gisata kimwe mu bisata indwi bigize kaminuza y'u Burundi. Bikaba rero karakanyamuneza aho vyaboneka yuko benshi bari bakeneye kumubona, ariko nawe nyene akaba yarakeneye kubabona ko hari haciye imisi itari mikenya. Mu vyo rero yashoboye kubaganirira ni gwa rukurikirane rw'ivyigwa vyo kuzirikana. Nkuko musanzwe mubizi, arabibwira inzego zitandukanye, ari abasirikare, ari abapolisi, ari canke n'abakozi bo mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu. Bamwe bose rero akaba ababwira ibitandukanye bijanye n'akazi basanzwe bakora. Muri aba rero baraba ivyo kunona imitsi, barafise ikintu gikomeye bahuriyeko kuko burya birafasha mu magara y'abantu. Murabizi no mu gisagara ca Bujumbura canke n'ahandi mu Burundi muzobona ko kenshi abantu baba bariko barinonora imitsi kugira ngo barabiko bagira amagara meza. Akaba yababwiye ati akazi kanyu karakomeye kuko burya karanafise n'ukuntu gatsimbataza demokarasi, kuko muzorabe iyo imigwe y'imipira iyikinye mwamubona yuko iyo bahajije gukina watsinze n'uwatsinzwe bose bagenda baratwenga. Ati rero ico kintu namwe mugikomeze, hanyuma mufate uwo muga wanyu musimbataze, mumere nka gwa gasore yashize abantu hamwe, intayo kwikukira ikaboneka, maze nkuko namubwira n'abandi bose namwe uruhara rwanyu ruzoboneke mu guteza imbere iki gihugu, hanyuma tuzosezera iyisi dusize Uburundi umeze neza, abo dusigiye Uburundi nabo babona ko twari tunganije.